hari igihe rero c'isaha imwe y'igitondo aho umuriro utagira izina wakubuye ibintu byose byari mu isoko nkuru, eka mbere n'ivyari ku ruhande rw'isoko, byose bigasha bigatokombera, maze abarundi eka n'abandi bo mu bihugu duhanye imbibe bahora bahasumira bagasigara bifumbereje. Murazi neza ko iyo soko yagaburira abarundi benshi cyane, cyane cyane ko iyo soko yari hagati na hagati mu gisagara c'umugwa mukuru wa politike w'ico gihe, Bujumbura. Nk'uko rero ishirahamwe ry'amasendika kosibu ribivuga, abantu abadandaza 5,000 harimwo 3,500 bakorera muri iyo soko baratakaje ibidandazwa vyabo, baratakaza n'akazi. Bamwe muri bo rero bahindutse abasazi, abandi barasubiye ku mitumba iyo baje bava, imifuko igaragara. Ubu rero gushika n'uno munsi baracifumbereje. Kugira ngo rero leta igarukire abo badandaza, leta yarakoze umugambi wo kubaka isoko mugabo idakwiye. Iyo soko yubatswe hariya muri zone Ngagara muri komine Ntahangwa aho bita kuri Kotebu. Iyo soko rero gushika n'ubu nta bintu bihambaye tubona nk'ivyari mu isoko nkuru yahiye ya Bujumbura. Ikintu rero gitangaza ishirahamwe Oricom nukubona iyo soko idashobora gukuburwa, kandi muzi neza ko ivyari biyirimwo bishobora gutera umudugararo w'ingwara abantu begereye bakorera hajya. Murabona hajya ko hakorera abantu benshi mu micungararo, hariho abashoferi b'amabisi n'abaja kuyinjiramwo, hariho n'abandi hajya hepfo hajya bita kuri plaza. Murabona ko haya kabarabara kama kuzuye abantu, aho hose bahemuka umuyaga uvuye hajya muri irya soko. Iyo soko nayo mukaba muzi ko yarimwo ibintu bitandukanye, harimwo ibintu byo bita les produits chimiques, ukuvuga ibintu bishobora gutera ingwara. Murazi ubuye ko harangwa ngira ngo ibikoko ibiki, ngira ngo nta kitari hajya, nta kitinyegeza hajya kubera hahindutse ishamba.